Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya televiziyo yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Urucanco rw'ingwara ya coronavirus mu Burundi rugiye kuhashika. Mugabo naho biruko ngo hazokwicandagisha abavyifuza, abatavyifuza nabo barindire twabibateguriye muri ano makuru. Hanyuma abagwayi bari bamaze igihe bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles mugabo batarashobora kuronka uburyo bwo kuva muri ivyo bitaro, baronkejwe uburyo kugira ngo bashobore gusohoka ibitaro, baburonkejwe n'ishirahamwe Econet Leo. Mujanye n'inkino, abarundi bitabiriye inkino za Jeux Olympiques hariya mu Buyapani, hariho abamaze kuva mwihiganwa navyo nyene twabiteguye. Mukanyi sase ni donido ry'aya makuru. Narimeje kubabwira mu ntangamarara y'ano makuru, urucanco rw'ingwara ya coronavirus mu Burundi rugiye kuboneka, mugabo naho biruko hazocandagwa abavyifuza, abatavyifuza bazobireka. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca, akaba mbere ari nawarongoye umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza ca coronavirus. Ngo twemeye ko ngo vaccine yinjira. Marayi mubiboye, Banki Mondiale yatubwiye ko ishobora kutuzanira ama vaccine. Ico mucumve neza. Muri komite Covid twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine, ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije ko tuzoyashikiriza. Muri Kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije. Mutuzanire tubike, umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine, azocagenda yitura bikeneye bamutera urushinge, bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe. Mugabe bizomushikira ntazobaze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nukuri mbere baradukunda, turabashimiye turabakenguruki, nibatuzanira iyo vaccine tuyibike. Umurundi azoyirondera acagenda babwire ati ni mu ntera agashinge, bace bamutera nukuri mbere. Mugabo ntazogira icyo abaza leta kubizo. Nta muntu azaza kubita umuziki mu Burundi tuzemerera avuye i Rwanda kandi bigugaranye. Nawe tuzemerera yuko aza gukubita umuziki Burundi avuye i Rwanda bigugaranye ngo atuzanira karamara. Twe tuzosenga nk'abarundi kubera ko tuzi neza yuko ivya coronavirus mu gihugu cyacu tubibona neza. Mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi. Reka twanze dusenge y'amana yacu ya kamere yacu. Abo bane bagira batuzanira imana ivuye ahandi banze twe turabarindira bukintu cyo turatenyeye. Ikiza coronavirus rero ngira ndahicara. Ndabasabe inyigo zose zafashwe na leta zibishije ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu nukuri mbere zongere zikurikizwa. Les dispositifs zo gukaraba ku masengero anakoranira abantu bose nsubire kubona byasubiranye umurindi ngumwe twatangurana. Murazi ko twagize ikibazo mu mwaka uheze mu kwezi kwa mbere kubera abanyeshuri baravuye mu buruhuko. Diaspora yaraje ni byiza cyane turashima, mugabo aha mu nyuma tashaka kugira ibibazo. Ndabasabe mukurikirane cyane bimwe byo gukaraba kutaramukanya byose mubishire mu makariro kenshi, bongere basubire ku murongo wa twatumeze bwa mbere. Ndabahamagarire n'ukuri mukigire igikorwa cyanyu. Nababwiye mu ntanga makuru y'ano marara, abagwayi bari bamaze iminsi bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles bakaba bari barabuze ingene bova muri ivyo bitaro kubera bataronse uburyo. Uno munsi baronkejwe uburyo bwo kuva muri ivyo bitaro, bakaba baronkejwe n'ishirahamwe Econet Leo. Iruhande yo kubarihira ayo mafaranga ura bave mu bitaro, baronse mbere n'akaganuke kabafasha niyo bashika imuhira. Umuganga Marie Violette Batangimana akaba ari cegera c'urongoye ibitaro Prince Jean Charles akaba yagize icashikiriza. Ni inkuru ya mugenzi wacu
Arlette Mugisha. Mu migambi y'ibikorwa umuhora wa Econet Leo ukora ngo gufasha abantu nikora no kwitwararika ineza y'abanyagihugu birimwo hampande yo kubarosa umuhora mwiza. Nkuko vyashikirijwe na Bruno Marcel Ondo Obiang ajejwe igisata c'ubudandaji muri uwo muhora ati igikorwa cyo gusohora abo bagwayi kigaragaza urukundo uwo muhora ufitiye abene gihugu. Umwe mu bagwaza yaramaze igihe kitari gito afunzwe kuko yari yabuze amahera yo gusohoka ibitaro ati simfisi ico novuga kuko Imana ikoze igitangaza iciye muri Econet Leo. Atesa abarundi bose bogira uwo mutima w'urukundo twogera kure. Ngahanye uri ngaha birateye agahinda gose nukuri Imana ibahezagire cyane sinumva ngene no bivuga ndarengewe kuko ndiko ndaraba ngene twaje nukuri twaje mbona imenga sinzi mugabo ndashima Imana ko uko byagenze kose twarose abatwitaho cyane ndibaza nibi bisigaye Imana izobikora ibahezagire Imana yaguri imitima y'abantu ishiremwe urukundo bafashe Burundi ndumva imenga tuzogera kure bagiye barafashanya. Muganga Marie Violette Bitangimana icegera c'urongo y'ibitaro Prince Jean Charles nawe ati niteka ntangere ni nakarusho ku bitaro kuko iyo abagwayi bakize ntibasohoke biratuma hari ivyo batarangura. Vuye abagwayi dukoresha uburyo bwinshi turakoresha imiti turakoresha amamateriere byo gupima muri laboratoire mu maradiyo byo byose bikenerwa amafaranga mu gihe rero tubavuye badashobora kuturiha natwe mu nyuma biratugora kugira ngo dushobore kugura ibindi bikoresho. Abo bene gihugu barihiwe ubwo buryo bivurije ko kugira batahe barasaba abantu bose bafise umutima wo gufasha ko boseruka kubasigaye ngo kuko kuhaguma wavuwe ugakira bitaba vyoroshe. Ejo nahigaye ejo n'utari jewe baze baradufasha nk'uko nyene badufashije. Hari na bene wacu bashobora kuba bakiringa ejo mu gatondo Imana igasura kubahezagiza uburyo muraheza mugaruke murihira abandi. Mwomenya ko ivyo bitaro Prince Jean Charles vyakira abantu bava mu mihingo itandukanye benshi muri bo aho usanga bafise amikoro make. Inyuma yaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura afatiye ingingo yuko ibituro vy'amabise yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura yungururizwa ku isoko rya Kinindo abasanzwe bonguruza imiduga barashima iyo ngingo naho bamwe muri bo bafise ivyo banegura. Ni inkuru mugenzi wacu Darcy Novel Binama. Mu gihe hasigaye iminsi itarenga itatu kugira itangazo ryasohowe n'ibiro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura rije mu ngiro abakora akazi ko kunguruza abantu bakorera mu karere k'ubumanuko vuga ko iyo ngingo yaje giturumbuka. Ego barabinyarukize kuko bari kuduha nk'ukwezi kugira ngo twisunganye bamwe kuko nk'ibi bihe vya corona urana ko abantu benshi twahora dukaraba ngaha hari abadusize ntituzi ko amazi baza bayateguye bakabona ko baravye ikibanza bungururijemo uko kingana hamwe ibituro vyose vyahurira hazohava haba hato kandi hajya ahantu twaravye ni hato usize igari zose z'akarere ka kumanuko zose zikaza hamwe Makamba Rumonge zose na Nyanzarake turana kumenga hajya ahantu ni hato nkuko bo twubahiriza twebwe amagence amabiro twakoreramwo yo ku station tugakorera aho nyene za Gitaza na Magara na ziya zidasiza amarangi zikorera Rumonge zikaza hariye. Naho biruko abinguruza muri izo modoka barashima iyo ngingo yafashwe kandi ko igiye kubohereza cyane abadandaza baza kurangura ibintu bitandukanye mu masoko. Bari yaratevye twebwe abapasaje byo tworohera gose mu ntumbero y'abapasaje twebwe twipakiza abashoferi numva bo byakira uko bo byakira kose twe ntangorane twebwe tubyakira neza cyane parking ibaye hariya mu Kinindo ku isoko kuko kuva kera byaratworohera gose. Kansa ndangurira mu Kinindo mwangace njya ruvumbera mwangace nza gusura kugira roturu ngaruka mu Kinindo urumva aya mahera narantanga yo kuva mu Kinindo gushika ino kuri King Star urumva ko haje ni benefisi wanje kandi nzova mu isoko kansimbira mu modoka arumva c'est benefisi. Abatari bake barashima iyo ngingo ariko bagasaba ko hatoba nkunze mu gihe hoba hariko haraba ishirwa mu ngiro giyo ngingo ngo bamwe bimutswe abandi ntibimutswe.
rero mwumva biruko ibituro vy'imodoka zo mu manuko bigiye kwimukira ku isoko yo mu Kinindo harabidoga yuko bagiye kugira uruhombo runini cyane. Abo nabadandaji badandariza ahahoze hahagara izo modoka neza neza mu gisagara ca Bujumbura. Tegere umwe mu badandaji yidoga yuko agiye kuhahombera. Izi modoka ziri ngaha kuri parikingi y'isoko nkuru ya Bujumbura twaharonkera akarusho, twaronka abadushorera amazi ndetse mu gisagara haba sirikirasiyo nziza cyane bitumwe nuko abavuye muri za interiyeri bashikira ngaha nk'abadandaji barangurirwa ibintu biboroheye. Ariko uyu mwanya n'isaha imodoka zimaze kuja mu Kinindo nta sirikirasiyo nziza izobihari, nico gituma twebwe tubona ko tugize agahombo kanini cyane, kuko nk'igikinju cy'amazi badushorera nk'amajana 5 bakagenda bagitwaye, natwe tukaronka amwe twaguze igikinju tukaronka nayo twazanye kudandaza mu amazi. Rero tubona ko kabisa bo duhindurira. Abaririmbyi b'abarundi bamenyesha abarundi yuko bazobanezera cyane mu giteramo ca Marahaba, ni giteramo kigiye kuba vuba cyane. Bakamenyesha yuko bazogerageza bakora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bashobore kunezerwa. Vyavugiwe mu kiganiro cahawe abamenyesha makuru aho abatunganije ico giteramo bariko baramenyesha ingene bizogenda. Ni nkuru ya Milix Mugisha. Guteza imbere abaririmbyi b'abarundi ndetse n'umuziki w'u Burundi niyo ntumbero y'isabukuru y'umuziki Marahaba Music Expo. Muri iryo huriro hakaba hategekanijwe ibikorwa bitandukanye, aho twovuga nk'ibiganiro byo guhanahana ivyiyumviro, gukarihiza ubwenge abigeme n'ibiteramo byo kwiginana, nkuko vyamenyeshejwe na Jean-Yves Carnino arongoye ikigo ndangamico c'abafaransa. Ku ruhande rw'abaririmbyi baje bava mu bindi bihugu ngo ni akaryo keza ko kumenya imico n'akaranga vy'ibindi bihugu. Nayo ku ruhande rw'abaririmbyi b'abarundi bakaba bamenyesheje ko ari iteka ryo kwakira bagenzi babo bavuye mu bindi bihugu kandi ko bagiye kuhungukira ubumenyi bwinshi mu bijanye n'umwuga wabo. Kurundi rw'iwanje nubwo yuko ari bakwe nagiriwe kuko nubwa mbere nubwo yuko ngiye muri festival Marahaba Festival edition ya mbere sinashoboye kuyibamo, ariko ni chance nagiriwe kuba ngiye muri iyi igira kabiri, kandi nubwo yuko kurundi rwanje biteguro imeze neza. Jambe turiteguye mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bw'ubuhinga dusanganywe, na cyane cyane twitwaje imico n'akaranga byacu nkuko byamanye nkuko namo ndabikora. Icya kabiri turiteguye kwakira kuko urabona haza mu bihugu bitandukanye, turiteguye kumenya uko bakora kubera twese turabanyafrika, kugira ngo natwe turonke urufatiro rwo kuzana akantu gashasha mu muziki wacu. Nayo Excellent nimubona umwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'umuziki ngo nakaryo keza kubaririmbyi b'abarundi kuko gushobora gukorera hamwe n'abandi mpuzamakungu kugira batere imbere mu mwuga wabo. Kubwanje Festival Marahaba ni cadre nziza cyane ifasha abaririmbyi n'abandi bantu bose bari mu bijanye n'umuziki canke n'akaranga, kuko babonera huza abaririmbyi ubwo nyine ubwabo bagahuza bagasangira ivyo bazi, échange d'expérience. Hama irahuza abaririmbyi mu Burundi n'abandi baririmbyi bo hanze nabo bazana ibindi bintu, ubundi bumenyi kumbure ababo ngaha batari bazi. Iyo rencontre professionnelle irafasha rero mu gukuza ivyo umuntu azi canke novuga nti tana y'umuntu arakura muri rencontre professionnelle. C'est l'une des options de se faire former au fait. Iha akaryo abaririmbyi bo gushira mu ngiro ivyo bazi kurundi rugero, kuko ibashira ku mascene manini aho usanga yaramenyere kumbure gukora umuziki we mu mascene matoya, aronse okaziyo kuja kuri scene niniya, aho usanga bimusaba iyindi effort, bimusaba iyindi ukundi kumva yuko kumbure ategeza kwitanga birengeye no gukora ibiruti ivyo horakora. Ico giteramo Marahaba kikaba gitegekanijwe ku magenekerezo ya 30 kuri zone Kinama no mu kigo ndangamico c'abafaransa, nayo kuwa 31 kikaba kizoremesherezwa mu kigo ndangamico c'abafaransa.
nawe babwiye mu ntango y'ano makuru inkuru y'inkino niyo duherahereza ko umugwi w'intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 23 bariko barakina inkino za Sekafa mu gihugu ca Ethiopia bararonse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rukazobahuza n'umugwi serukira gihugu wadashikana imyaka 23 w'igihugu ca Tanzania urukino ruzoba ku munsi wa gatanu izo nkino ziriko zibera hariya mu gihugu ca Ethiopia. Turabwira kandi nibijanye n'abanamotsi b'abarundi bari mu za nkino za Jeux Olympiques. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Raphael Nyandwi. Muri za nkino ziriko zirabera mu gihugu c'Ubuyapani za Jeux Olympiques uwindi munonotsi w'umurundi yaduserukiye byanse yuko aduserukira neza muri izo nkino ari mu nkino zo guterana ibifunsi bita box nawe nyene nivyamushobokeye nkuko uyundi ari muri natation atashoboye kuduserukira neza uwo akaba yashoboye gutsindwa mu ncuro zitanu zose zo bita round n'undi mukinyi twa Nina Ladovanovic asanzwe ava mu gihugu cha Serbia. Mu mupira w'amaguru umugwi wa Kayanza United uri mu cicaro ca mbere warawugize umwiherero mu barongoye uwo mugwi bari barongowe na buramatari wa Kayanza Colonel Remi Cishahayo aho yahavuye agena Ferdinand Abimana kugira ngo azorongore uwo mugwi mu gihe icegera ciwe akaba ari Vincent Ndagijimana umunyamabanga mukuru akaba Nduwimana Egide naho munyabigega akaba Abdallah Minani abo bose bakaba bagiye gukorana kugira bashireho komite yagutse mu ntumbero yo kuzofasha uwo mugwi utera imbere na cancane mu nkino z'icicaro ca mbere. Nawe muri za nkino za Sekafa z'abatarenza imyaka 23 ziko zirabera mu gihugu ca Ethiopia kuri uyu wa gatano niho tegekanijwe kuzokinwa urukino rwa nyuma ruzohuza umugwi w'u Burundi amwe na Tanzania. Burundi bukaba bwaronse itike inyuma yaho bwasezereye igihugu ca Kenya. Urukino hagati y'u Burundi na Tanzania rukazotanguzwa n'urundi rukino rw'ibanze ruzohuza umugwi wa Sudani y'Amajepfo hamwe n'umugwi wa Kenya mu kurondera ikibanza ca gatatu. Arakoze cyane Raphael Nyandwi kuri inkuru y'inkino yaduteguriye ane hagarukiye amakuru twabateguriye kuri no munsi. Ndabashimire mwese mwari muiko murakwikirana mugabo nshimire mwevuye ku mutima bagenzanje bamfashije kuyatorokanya nibagiye gushimira abahinga b'ivyuma Cizaniki hamwe na Neso Ahimana nibagiye warahagarikiye no makuru Milix Mugisha Remo Prosper Nyankuna yabashikirije ndayifuriza kugira ijoro ryiza mwanya no mu vyanyu naho butaha murakoze.